Hello guys bakunzi ba Harico TV. Turahe mwaramutse namwiriwe bivanye muherereye ku mpande zine z'isi. Nibaze ko meze fresh. Okay, nko mubibona kuri micro muri kumwe na DJ Alexon K. Behind camera kamuri kumwe na cacamare cacu nyene Patient. So nko mubisanzwe ngaha muri Harico TV. Murabona twicaye n'umuntu mushasha ngaha mutari mumenyereye. Reka tutarangire twanze tumuhe kaze na kari muri Harico TV abanza baramutse bakunze Harico TV ariko baradukirira mu mwanya Facebook na mahoro meze neza ndashima Imana namwe sawa kwe turashimana ku mazina kwitwa abanyita Moise ndayiragije ariko nkabanzwe ku izina rya Moses Angelo ego Angelo kwano batakuzi usanzwe uri umuntu ki usanzwe ukora ibintu nyabaki buzaba bwa misi yose mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umunyeshuri ariko kandi nkaba nahora ndi umupromota umwanditsi ndetse n'umuntu akora amapublicité hamwe n'umujournaliste yigenga yego Angelo twagoye karibu muri Harico TV bakunze Harico TV uyu n'umuntu tugiye kuza turakorana no mecha makuru tugiye kuza turakorana muramubona n'umusore ameze neza cyane ndibaza azogegeza kuza duha ibintu bishushe cyane kuri Harico TV square yego cyane okay bakunze Harico TV nibaza ko uyu tugiye kuza turakorana keshi na keshi azoba ari kuri micro nanje ndo ariko mu bindi bikorwa bisanzwe nko twahora tubikora abantu benshi mwari mu mazi imisi mubona ngo tutariko turakora ngo twaragiye hehe ngo twarangitse ngo twicura tuvuga ngo twarahombye so eka turahari kandi cyane turaje n'umuvuduko munini cyane nko mubibona ngaha ngira ngo Moses ngaha azogira icagizente icadufashije muri Harico TV Moses nawe ubwira mubwira abakunzi ba Harico TV ubabwire nyene ibintu byo kubaha bishasha ngaha muri Harico TV batubwirire nyene bakwita akantu nyene yo kubashurusha just yes bakunzi ba cubahiro TV rero nkuko mwamaze kubibona nitwa Moses Angelo nkaba nemeye kwifatanya n'uyu mugwi kugira ngo tuzoze turabaha ibiganiro byiza bigizweho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubwo rero turabasa kugira subscribe kuri YouTube no kuri Facebook na Instagram na Twitter kugira ngo mubandanye muronka ibiganiro byiza bigizweho kandi bisukuye cyane haba mu Congereza mu Kiswahili no mu Kirundi aho muri hose mu biyaga binini East African Community turi kumwe namwe kandi tuzobaha ibiganiro byiza cyane murakoze bakunzi ba Harico TV muramubise Moses yuko tugiye kuza turakorana umwanya ku mwanya umunsi ku munsi wiki indwi kuwundu nyene two turabahereza ibintu bishasha bakunzi ba Harico TV uko mubibona mudebukirwe mane mudushigikira mukora subscribe mugira musharinga ama group atandukanye on WhatsApp on Facebook hose mugende muratushikira mugongo mutuzamure nkuko manye mubikora bakunze ba Harico TV okay Moses katubaza kazo kamwe muri Harico TV imishingo 3 cyangwa 4 uzaniye muri Harico TV niyihe ugiye kuza uzotwereka ngaha muri Harico TV bishasha paraporo y'ivyo twara tumenyerega muri Harico TV ego hano muri cubahiro TV narabakurikiranye igihe kirekire cyane ariko nasanze atama documentaire mukora amadocumentary mu Congereza canke mu Giswahili murabona yuko turi muri East African Community abanya Uganda abanya Kenya abatanzania barakeneye kumenya ibiriko birabera muri kano karere kacu rero ico ni muri kimwe ngiye kuzozana ikindi naco tuzobereka ivyiza vy'u Burundi hari abantu benshi bazi uburundi babwumva ku matwi gusa ariko ntabwo babuzi rero tuzogerageza kugenda ahantu hatandukanye mu Burundi kugira ngo tubereke ivyiza bigize uburundi hanyuma rero ibindi navyo tuzobaha ibiganiro bijanye na kahise abantu babaye rurangiranwa ku isi amateka yabo ivyo navyo biri mu bintu tugiye kuzana ngaha muri Cubahiro TV kugira ngo abantu bashobore kumenya byinshi cyane kubijanye na kahise k'abantu babaye abadasanzwe hanyuma tubandanye dutera imbere abantu baronka ubumenyi bwinshi mu bikorwa bitandukanye okay turagushimiye cyane tugiye kubira mu minsi iri imbere hano benshi bibaza ngo ikindi bikingo aranongwa kwavuga amatangazo ngo ibikingo tukibaza yuko ibintu bigiye kugenda neza cyane bakunzi ba Harico TV
bakunzi ba Cubahiro TV nuko tugiye Moses agiye kudushikiriza ibintu bikomeye cyane mw'iyi minsi iri imbere makuru umva yuko tuzokora ibiganiro mu Cyongereza mu Giswahili kuko turi muri East Africa nkuko bisanzwe ngira ngo yaravuze yuko atarabibona ko cyane ntahigano kiri mu Giswahili na kigari kiri mu Cyongereza ariko tuzogerageza kubikora hamwe nawe Skweli ndiyo kabisa. Okay bakunzi ba Cubahiro TV nuko turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye uyu mwanya hama turakira umwene wacu ngaha muri Cubahiro TV nkuko bisanzwe twagombye ntazogira umuntu azovuza ngo ujya muntu tumubonye ngo bushasha ngo nuwa hehe ngo ajava hehe oya uyu n'umuntu wacu twikorana natwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi nuko cyane turabashimiye cyane kuri micro mwari kumwe na DJ Alex Orike behind camera mwari kumwe na Patient Cubahiro ciao ciao turakunda cyane